umwana imbere yuko ba umwana w'u Burundi abanza ku umwana w'umutumba aho yavukiye komine aho yavukiye hanyuma n'intara aho yavukiye akaca rero umwana w'igihugu burya rero bwiye kuraba ingorane si y'abana ingorane burya cyane ni y'abavyeyi rero twebwe twahamagarira abagira neza leta kubera abana nabayo yuko leta yo kwigora kuko hariho ubushikanganje bwa solidarite ndazi ko buri mu babiraba yuko bwogerageza kugira byose n'abantu kugira bumenye abo bantu aho bari iyo migwi ahiri hanyuma n'amafondation akora neza afise umuhamagaro nkuko mwanya mubivuga yuko ariho bakagisha inama kandi ndazi ko bama nkumbure babigize batabigira cyane bobigira kenshi kugira ngo noneho bamenye abayikora kuri umuhamagaro n'abayikora kugira ngo bironkere uburyo baronke bakorere kuri izo gorane z'abana n'abye bafise hanyuma gutyo byoheza bikagenda neza kandi babifashijwemo n'intara zose turetse Bujumbura yonyene nireza ko byogenda neza si twashimye gutanguza icese nkuko twabivuze twatanguye 78 mugabo uyu munsi twashize ibintu ku mugaragaro kugira ngo abantu bose bamenye ko Fondation Mariam iriho abantu bose bayibone bisanzwe Fondation Mariam yakira abana guhera ku munsi umwe gushika ku myaka 2 gushika ku myaka 2 mugabo abo dufata bakuze ni nk'abana bibimuga ari abana usanga bafise ibibazo ari babana twababwiye batagira icepfo n'icaruguru baba bafise imiryango mugabo iyo miryango idashoboye kubitaho abo turabakira nukuri ubufasha turabukeneye ariko uko biri kose turafise Imana uko namwebwe ubu n'ubufasha mwaje kuduha muri Fondation Mariam rero ntiturindira ngo uze wikoreye igiseke uduha amahera uduha ivyo kurya ubufasha nk'ubu n'iyi message muje kudufasha twe tuvuga ko ari ubufasha Fondation Mariam turi kokora abanywanyi ufise igihumbi ufise bibiri ufise akumbati n'abagenzi n'inshuti bakaza kutugarukirako Siren Vibes TV by'iteka kugira ngo banyakubahwa intumwa z'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu banyakubahwa muserukiye kino kigo caduhaye aho dukorera bino birori by'iteka umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhezagiyemwo ndabipfurije amahoro y'Imana n'imihezagiro yayo mvuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkundi rero banyakugira Imana tubanze dushimira Imana kugira byose mu cubahiro cayo ntangere. Imana mu kanya kaheze yaduhonje urupfu, niyo mpamvu abatware n'abatwarwa, abato n'abakuru, abakire n'abakene, uwo ari we wese yasinziriye. Ikimenyetso c'uko turiho mugabo kubaho kwacu kuganzwa n'Imana.
Imana ntiyaturetse uko yaduhonje ubuzima bwo mu mva, turarota nabi turababara, turarota neza turanezerwa, turarota ibidatahuritse umwe wese uko byagenze. Ikimenyetso cy'uko abadutanze kuva kuri iyi si bariho. Bahateguye nabi iyo bashikira bahasanze ari habi, bahateguye neza basanze ari heza. Imana ntiyaturetse uko yatubyuye, ni nayo mpamvu twashitse ngaha. Kubyuka rero ni ikimenyetso cy'uko abapfuye bose bazozuka. Byose ni ububasha bw'Umuremyi. Niyo mpamvu rero twashitse ngaha tutoreka kubishimira Imana, kandi dusabira amahoro n'imihezagiro intumwa zose uko zakabaye. Duhere kuri sekuru w'intumwa Iburahimu, dukurikizeho Musa yahawe Taburati, dukurikizeho Dawudi yahawe Zaburi, dukurikizeho Yesu yahawe Injili, dusozerere rw'inyuma y'uwataye imirimo izoza nawe n'uwahawe Korani ariwe Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gutyo rero bajya kugira Imana, ibikorwa by'uno munsi inyuma yo gushimiriza Imana ni ibikorwa bija kuba bihambaye biri muri no porogaramu ikurikira. Haraja kuba ijambo yo kwakira abashitsi mu byubahiro byabo. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura mwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura muri bino bikorwa byo kugura ku mugaragaro ibikorwa bya Fondation Mariam isanzwe ikora ibikorwa bitandukanye, harimo no gukurikirana abana bantaho niko n'abimfuvyi. Hambavu y'ibyo rero ni igikorwa cyabereye hano kuri Markaz. Mbega mubona mu butumire mwahawe na Fondation Mariam, mwomona hari umuhamagaro wuhe ino Fondation Mariam yoshikako, mbega kanafashwa ifashijwe n'igisagara ca Bujumbura? Murakoze kuri icyo kibazo. Bisanzwe umuhamagaro wo bawuronse kuva kera, kuko mwumvise ibyo ujya mu Pasoni Mariam aserukira Fondation Mariam imbere y'amategeko kuntu yavuze yuko icyumviro cyaje kuva 78, ariko gusa bagiye kwemererwa gukora mu 2020. Nuvuga ko umuhamagaro waje kera, umuhamagaro rero ntiwaje muri 2020. Hanyuma muri ibi bintu rero bijanye n'amaruferina n'ivy'imfuvyi n'ibindi, nagira ndakubwire ko navyo nyene bijya bisaba umuhamagaro. Urashobora amafaranga menshi ugashigira inguvu nyinshi zishoboka, ariko udafise uwo muhamagaro nta kamaro. Ariko ufise uwo muhamagaro ukagira uburyo buke, nukuri byose birakunda abantu mukorana nafise uwo muhamagaro. Je mbere yo kwishura nagira mbanze ndabashimire. Hanyuma ikigira kabiri nuko mu butumire baduhaye, kandi bimwe dusanzwe tubizi, bijya bavuga amadomaine d'intervention, bijya byinshi nibyo, kuko urazi Fondation Mariam hariho abana nkuko babigarutse ko mu byaranguwe, hari abana b'imfuvyi babaye imfuvyi kubera ibintu bitandukanye, kubera n'ibihe igihugu cagiye kiracamwo bitandukanye, ku buryo bagiye baragerageza kubagarukira. Abana hari abo bashize mu mashuri, hari abo mu nyuma bahavuye ba réintégrer socialement, mwumbure mu miryango yemeye kubakira. Hanyuma mbere yateye n'akamo leta y'u Burundi n'abagira neza hamwe na mbere ya Bujumbura yuko bogerageza bakabafasha
yavuze mbere nuko nk'ikigo Sokabu, Banki Sokabu igeze kubafasha, hari abanyeshuri bashize amashuri mu Kinama mu mwaka uheze w'ishuri, ariko nkumbura bitarakunda, bakavuga ati nk'uko banyu badufasha dufashe n'ubu, kuko baracana abana b'igihugu kandi baracakeneye amafaranga n'ubundi y'amashuri. Ibyo rero kucerekeye twebwe meri, murazi ko hasanzwe hari igisata muri meri ya Bujumbura kiraba iby'imbihano nyene n'akaranga, natwebwe nyene nk'uko byama biba nkumbure tuzorushizeho kugira ngo tubandanye tubafata mu mugongo mu byo dushoboye. Yego hari ubushikanganje busanzwe biraba, ubushikanganje bwa Solidarité Nationale, nubwo ubushikanganje bwonyene naco bwomara intara nka meri canke izindi zose zibwiza kugira ico zifashije kugira ngo zifashe bashobore kubakira byoroshe mu bushikanganje bakukira, ariko natwebwe nyene ntabuze ico tuba turafasha turetse iyo soutien administratif, nkumbure akaba na soutien moral canke financier binashobose naho uburyo bugoye mugo bakumva ko bashigikiwe n'igisagara. Umwana imbere yuko ba umwana w'u Burundi abanza ku umwana w'umutumba aho yavukiye, komine aho yavukiye, hanyuma n'intara aho yavukiye, akacaba rero umwana w'igihugu. Fondation Mariam ni imwe ishobora kubikoze igikorwa mu yandi mafondation yegeranya abana bo mwibarabara ndetse n'abana b'imfubyi. Mbega nka mwebwe muri meri mutegekanye iki ku bana bariko baribonekezana cyane cyane mu bino bihe mu mabarabara atandukanye? Meri yo bifese integuro yahe kugira itorera umuti ico kibazo ntigisubire kwibonekeza ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Nizere ko Fondation Mariam atari yo biba ya mbere gukora bino bikorwa kugurwa ku mugaragaro canke ibindi, ntivyo ari vyiza kubera ndazi ko hariho n'ibindi bigo, ahubwo twotera kamo nyabona ibindi bigo nimba nyabona bitari bwiture intwaro, uburongozi bw'intwaro, ahubwo ko bwo bwiture uburongozi bw'intwaro, ko nko benje kubivuga gufasha so gufasha gusa kuvyekeye uburyo, ariko gufasha soutien moral nabivuze, gufasha socialement bakabona ko intara ibitayeho, naco ni ikintu gihambaye cyane. Hanyuma ico kibazo muvuze c'abana bo mwibarabara ni kibazo gihambaye, murabona gitanguye gutandukira bashaka igihugu cyose, mugo biboneka cyane mu gisagara ca Bujumbura kubera abantu benshi bahurumbira ibisagara, birababaje. Mugabo aho niho rero abarongoye igisagara ari Bujumbura za Gitega ari za Ngozi, uhora wumva ko ariho byeze cyane. Abarongoye ibyo bisagara niho babwiza kumerera amagabo bagakora bigashima, na leta nyene ikabashigikira nkuko yahora cyane kanarenza. Nta politike rero iriho y'igisagara ca Bujumbura gusa, kuko politike y'igisagara ca Bujumbura ikija muri politike y'igihugu cose, la politique nationale. Mu bisanzwe abana kujya baza ntiboronka ibigo bakwigwamo, kandi urabona n'uburyo ni buke cyane, ariko byari kuba byiza l'idéal yabyoshoboka ko babakira bakabashira mu kigo, mu bigo bizwi, hanyuma bakabigishirizaho nimba ari imyuga, bahejeje kubigisha imyuga bakabagira ico bita réinsertion sociale ari mu miryango iwabo cyangwa mu ntari iwabo. Ariko kubera nkumbura ibyo bintu tutabishikako, muramaze igihe mubona kandi biraba yuko bagerageza kubasubiza mu ntara bavuyemo. Musanzwe bashikirije intara bavuyemo, izo ntara nazo zabwiza kuca zibashikiriza mu ntuze mu miryango yabo, ariko n'ubundi ushobora gusanga agahazi mu bisanzwe imerere ko bashikana no mu miryango bobanje kubanza n'ubundi kubagirisha formation civique, formation technique n'utundi ku buryo bagenda mu muryango iwabo bashobora kugira ico bimarira. Ibyo byofasha yuko nkumbure tutabona abo batwaye mu gitondo bakadutanga ino kumanuka ku mugoroba, kandi hari n'igihe rero baca baza bakaze cyane. Rero nibaza ko hari imigambi ikomeye nkumbure leta iri kwirafata kugira ngo ico kibazo kizotinde kiranduranwa n'imizi, ariko ni kibazo kitoroshe cyane kubera uko ibisagara biba birebire niko n'abantu nk'abo ingorane ni n'abana mugabo bazanwa n'abavyeyi babo, niko uko ibisagara rero biba binini niko rero n'abo bantu batera ba benshi. Nibaza ko leta
muri politike yayo iri kuyashiramo. Intambamye muhura muri meri ya Bujumbura kugira mushobore kuba mwatoye umuti ico kibazo c'abana nyamukuru n'izanye. Oya nta ntambamye twisangije ziboneka, burya intambamye ziri mu gisagara ca Bujumbura nkuko zoba ingorane ziri mu gisagara ca Bujumbura nkuko zoba ziri mu gihugu cose, ni ibintu bisanzwe. Nkuko meje kubivuga gusa biboneka cyane mu gisagara ca Bujumbura kubera ari gisagara. Kuko ingorane y'abantu benshi bugerega bajya bana siyo ntambamye, abavyeyi babo niyo ntambamye. Yaba abavyeyi bumva yuko ko umwana aja mu gisagara atakindi agiye kugira azoba ibobo canka bimbandi, yarakwenya buna naho amasiyaze kumwereka ingene ashobora muri rya sintoyi agakorera kuri iyo sintoyi, canke bakerekana yuko hari reinsertion, tuvuge ivyigwa bijanye n'intuze n'ubuhinga kugira bamenye utwuga duto duto. Burya rero bwiye kuraba ingorane si y'abana, ingorane burya cane cane ni y'abavyeyi. Nk'abantu bashaka kuba bafise umutima wo gufasha abanonyora mugabo batazi ingene bikora nkuko yavuze ntabwo bwatsi bisaba umuhamagaro bikasaba ni kuba ufise umutima mugabo ugasanga ntibazi peut-être ko muri leta ishaka kuba bigoye kuronka umushange muri mairie ako bavyifuza niki mwabwira. Je ndamaze kubona intambamye mu bintu nk'ibi byo kugira amafondation n'ibindi, hari ababigira atari kubera umuhamagaro, babigira kugira ngo bironkere inyungu zabo. No kuvuga yuko uri kurakamisha bajya abana bigorewe canke abavyeyi bagowe, ico nico kigoye. Ariko bigize ku muhamagaro ni hamwe usanga n'igihe atamahera menshi aboneka mukora ivyo mushoboye bibayabaye. Rero twebwe twahamagarira abagira neza leta kubera abana nabayo yuko leta yo kwigora, kuko hariho ubushikiranganji bwa solidarite ndazi ko buri mu babiraba yuko bwogerageza kugira byose n'abantu kugira bumenye abo bantu aho bari, iyo migwi ahiri, hanyuma n'amafondation akora neza afise umuhamagaro nkuko mwanya mubivuga yuko ariho bakagisha inama, kandi ndazi ko bama nkumbure babigize batabigira cyane babigira kenshi kugira ngo noneho bamenye abayikora kubera umuhamagaro n'abayikora kugira ngo bironkere uburyo baronke bakorere kuri izo gorane z'abana n'abyeyi bafise, hanyuma gutyo byoheza bikagenda neza kandi babifashijwemo n'intara zose turetse Bujumbura yonyene niraza ko byogenda neza. À part de cette fondation Maria, il y a d'autres fondations qui aident ces enfants en situation de la rue. Sur votre côté, la mairie de Bujumbura, qu'est-ce que vous prévoyez pour que vous puissiez maîtriser ce problème de ces enfants en situation de la rue? Bon, vous savez, c'est un problème qui est très complexe, qui est très difficile à maîtriser, mais il faut essayer de minimiser les risques que ce problème pose. C'est sûr que la Fondation Mariam n'est pas la seule à intervenir dans son domaine, dans le domaine des orphelinats, dans le domaine des veuves, dans le domaine des enfants non accompagnés, etc. Et nous, en tant que mairie, on n'a pas de solution miracle. Dans tous les cas, il y a une politique nationale que nous sommes obligés de suivre. Simplement, et ça s'accentue, le problème semble s'accentuer en mairie de Bujumbura comme dans d'autres villes en émergence, comme Gitega, comme Rumonge, comme Ngozi. Parce qu'il y a ce fléau d'exode rural qui s'observe actuellement. Mais généralement, quand il y a ces enfants et que la mairie ou toute autre province décide de les faire repartir dans les provinces d'origine, le problème c'est que quand ils arrivent à destination et qu'il n'y a pas de centre d'abord d'accueil pour la rééducation civique, socio-économique, etc., avant de les réinstaller dans leur famille, et quand il y a ces problèmes et que ces enfants regagnent leur famille d'origine, ils sont obligés de revenir et c'est malheureusement ce qu'on observe. Et je pense que le gouvernement du Burundi est à pied d'œuvre et est en train de voir dans sa politique toutes ces questions et d'autres d'ailleurs que je ne révèle pas. Mu majambo mwagiye mushikiriza mwavuze ko mwatanguye kuva mu 78 mu 2000 muraronka agrema ariko mukaba mwavuze ko no munsi mutanguje ibikorwa icese
ntitwashoboye gutahura icyo mwashatse kuvuga mu gutanguza ibikorwa icese. Mu bisanzwe murakoze. Uyu munsi twashimye gutanguza icese nk'uko twabivuze, twatanguye 78 mugabo uyu munsi twashize ibintu ku mugaragaro kugira ngo abantu bose bamenye ko Fondation Mariam iriho, abantu bose bayibone, kuko murazi ko bigora. Hariho igihe usanga ugiye no kudodora ahantu ntibakubone ntibakumenye. Umunsi rero twashimye yuko ku mugaragaro abantu bose babibone, abakuru babibone, n'isi yose bimenye ko Fondation Mariam iriho, kuko murazi ko nababwiye ko twakora mugabo twasa n'abakorera mu gifuri. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, twashatse kwereka abantu yuko Fondation Mariam yavutse kera mugabo uyu munsi twavuga tuti niho ihagaze neza kuko iremewe n'amategeko. Fondation Mariam yakira bande baba bari mu rugero uruhe? Bisanzwe Fondation Mariam yakira abana guhera ku munsi umwe gushika ku myaka 2, gushika ku myaka 2 mugabo abo dufata bakuze ni nk'abana bibimuga. Mwabonye ko dufise umwana w'ikimuga nk'umwe w'akamuri, hari n'abandi bibimuga. Abo rero babazanye tukamenya neza ko ari abana b'imfuvyi, turabakira kuko abo baba ari abana bakeneye ubufasha. Mu bundi buryo bwo kwakira abana dushobora kwakira abana bakuze, kiretse hariho abana usanga bafise ibibazo, ari abana twababwiye batagira icepfo n'icaruguru, baba bafise imiryango mugabo iyo miryango idashoboye kubitaho. Abo turabakira mugabo biciye kure cyane, babiciye mu ntwaro, biciye mu babanyi, bakatubwira amakaye abo bana turabakira naho baba bakuze. Muri kino gihe mufise abana bangana gute? Mwoba mukeneye ubufasha canke bivanye nuko mwitunganije Fondation Mariam irashoboye kurera abana abo mureze atangorane? Nukuri ubufasha turabukeneye, ariko uko biri kose turafise Imana, kuko namwebwe ubu n'ubufasha mwaje kuduha muri Fondation Mariam. Rero ntiturindira ngo uze wikoreye igiseke uduha amahera uduha ibyo kurya. Ubufasha nk'ubu n'iyi message muje kudufasha, twe tuvuga ko ari ubufasha. Fondation Mariam turikokora abanywanyi, ufise 1000, ufise 2, ufise akumbati, n'abagenzi n'inshuti bakaza kutugarukirako. Ntawura rero gusaba ikimushigikira, kuko nababwiye cyane cyane nko bijanye n'amashure ni ikibazo. Ico ni ikibazo Fondation Mariam idashobora kujera yonyene, nko kubavuza ni ikibazo Fondation Mariam idashobora kujera, no gufungura washaka. Ni ukuvuga ubufasha turabukeneye hirya no hino, mugabo nk'abanywanyi ba Fondation Mariam turagerageza aho dushobora. Ariko uyu munsi twashatse kugira ngo abantu bose babibone, badushigikire kugira abo bana bakure neza. Nababwiye ko mu kigo dufise abana 87, tukaba dufise abana 62 dufashiriza mu miryango, dufise abatama n'abatamakazi bagorewe hirya no hino mu ntara nababwiye. Urumva rero Fondation Mariam irafise akazi kaniniya, twifuza yuko uwari wese yodushigikira. Yego, muri Fondation Mariam birumvikana ko ari ibikorwa byinshi byo gukora mufise murangura. Mbega muri ivyo bikorwa mumaze gukora hari intambamyi murahura nazo zoba zihari? Inyamukuru nizahe? Intambamyi zirahari. Nyamukuru nuko nababwiye yuko abana kuja ku ishure ni ikibazo, bariga. Abana bamageze kugera muri secondaire kubarihira ni ikibazo. Eka nabo muri primaire haje usanga ari utuntu duto badutuma babaye benshi, bica bitugora. Izo ni intambamyi duhura nazo, no kubavuza nyene. Murumva ko hari igihe bagwarira rimwe, nk'ubu mpitiye ngwaje abana 14 kandi bato cyane, guhera ku mwaka kuw'amezi kuduga. Urumva iyo ni intambamyi mfise. Hanyuma yindi ntambamyi mfise nuko uburaro bwabo ntibushemeye, aho baba ni hato. Urumva ndakeneye ubufasha. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane, nkavuga nti nka hamwe hogera umugira neza, leta yombona akakamo ndabateye bakampa boma tuvuge nk'itongo, bakampaho no kubaka, kuko umuhisi nyene icubahiro nkuru nziza yari yarampaye, mugabo karaciyemo
barahatwara hato hasigara ahandi hato mugabo urumve ko ari hato kandi igikorwa dufise ni kinini twifuza ko tworonka aho tububakira twifuza aho twubakira twifuza aho tubarimira kugira ngo bashobore gufungura ko ntushobora kubandanya uzerinze natwe dushaka tuvuge tuti dukoresha amaboko yacu turime hama tubagaburire ko nk'ubu turarima ariko naho turimo urumva turakotesha dushaka rero ko hamwe iyo ntambamyi yohava tukaronka ubwo buryo urumva fondasiyo ibandanya neza ego mu bisanzwe ko umukenyezi yama ku kivi ariko bisa n'ibijyanye kuko umunsi wahariwe umukenyezi ku isi uyu munsi twashatse kwerekana ivyo dukora kugira ngo duhimbaze n'uwo munsi mukuru wahariwe umukenyezi twereka abakenyezi icyo tumaze twereka abakenyezi ko turi ku kivi abaza kudushigikira badushigikire ego